tiri abafise abana bane amen n'ubundi ari mu nzira amen kandi namukuye wa munsi hanyuma rero nkuko hari ibindi nyuma sindabatevya ariko namwe ba hano turabahaye kaze hari iwacu sikure wa musi wo kumugoroba ndaze hari abimana yahaye amaparsera hari n'abazonsanga hariya amen none ko twari dukumburanye nta weretswe aho twosoma dusome muri ca gitabo mukunda igice ca 37 turahera kuri 3 muri Zaburi amen havuga ngo kwizigira uhoraho mwahabonye Zaburi 37 turahera kuri 3 wizigira uhoraho ukora ibyiza guma mu gihugu ushishikara iby'ukuri uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba ukorera uhoraho urugendo rwawe rwose aba ari we wishimira nawe azogira gute kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka uwekera imbere y'uhoraho muroreye wihanganye ntuhagarike umutima n'uguye neza mu rugendo rwiwe n'umuntu ashitse imigabo mibi munani rekiki vamuki ntuhagarike umutima kuko ico kizana gukora ibibi gusa kuko inkozi z'ibibi zizorandurwa ariko abarorereye uhoraho sema amen bazoragwa iki kuko hasigaye igihe gito umunyakibi ntabeho mbere uzokwitegereza hiwe umubure ariko abagwaneza bazoragwa igihugu bazonezerwa amahoro y'umusesekara amen Mana yo mwijuru wa mugoroba n'ubu ngiriye ubuntu mwami urazi ko ntazi kuvuga sobanurira umugeni wawe kandi umwanya wose tugiye kumara hano utugire neza kubwiza rya Yesu Kristo Nazareti amen none rero niyo bakubaza ati mbega wa muntu yigishije iki bwira mugenzawe ati kwizigira uhoraho kuramaze niryo jambo tugomba tuvugane mu minota mike kuko inyuma dufise urubanza ijambo ryo kwizigira uhoraho abantu benshi barashobora gushira ibyizigiro ku bantu ugashira ibyizigiro ku muryango ugashira ibyizigiro ku nshuti ugashira ibyizigiro ku bagenzi ariko abo bose ntihagira ico bagufasha ariko ukuzi ni Kristo amen Dawidi aravuga ngo wizigira uhoraho ukora ibyiza ugume mu gihugu ushishikara iby'ukuri niyo washishikara iby'ukuri ukaguma mu ishengero ukaguma mu bikorwa umwami ye n'amahoro azoguha iby'umutima wawe ugomba none kuri uno mugoroba umutima wawe ugomba iki ndakunda kubaza ikibazo nka wa munsi umugabo n'umugore bakundanye bicaranye bahagarare bakundanye cyane mutunyarukiriza umugabo n'umugore bakundanye cyane umugabo n'umugore bakundanye cyane bahaguruke oya wowe uri mwarimu ngomba mwishengero bariya barakundanye basengera hano oya ngomba ba hano bakundanye cyane reka tubandanye umviriza dushishikare umviriza uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha iby'umutima wawe ugize gute baza mugenza wawe tugomba iki mubaze reka kunda bamubaza tugomba iki wumviriza kubwiye ngo agomba iki tubandanye ukorera uhoraho urugendo rwawe rwose aba ari we wishimira nawe azobishitsa kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'iki
umuco n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka. Umviriza, uwekera imbere y'Uhoraho. Umviriza, guma imbere y'Uhoraho, guma hamwe yagusize. Ibyo urimwo ni petit probleme. Mwambie mwenzako ni petit probleme. N'akantu kangana uku, kuko iyo byakugwaniriye nibyo byari bikomeye. Umviriza, kuri munani, rekiki ishavu. Mbega ishavu, nabonye baririmbye mu Gifaransa. Nagiye nkurikirana numva ngo entrepreneur, ngo cyane afatanye esperance, hanyuma numva ngo fils. None ishavu ni Kirundi, umuntu ashavura mu Kirundi cyane mu Gifaransa? Ishavu. Reka ishavu, vamuki mu burake. Ishavu riratangura, uburake bukinjira. Iyo uburake bwinjiye buca bugukoresha icyaha. Reka uburake, humura, reka kwigwanirira, reka kwicira inzira. Oya, nyene igikorwa arakuzi, niyo ntebe wicaye karakuzi. Gira mugenzi wawe arakuzi. Umviriza, hano kuri 10, kuko hasigaye igihe gito umunyakibi ntabeho. Mbere uzokwitegereza hiyugire gute umbure, ariko abagwaneza bazora kwiki igihugu. Hano kandi havuze ngo bazonezerwa amahoro y'iki, amahoro y'iki. Uyu ni Dawidi. Reka tuvuge mu minota 2 canke 3 Dawidi. Nagomba subire mbaze ikindi kibazo. Naravuga kuri Dawidi igihe yavuga ngo kwizigira Uhoraho. Nagomba mbaze umuntu afise abana 5 ahaguruke. Umumama hano ahaguruke, na hano ahaguruke, na hajya ahaguruke. Barenga 5. Nawe ngomba umwe hano, uwundi hano, n'uwundi hajya. Hahaguruka umwe. Wafise 5 bararenga. Yesu aguhezagira. Ubakunda bose? Sa? Oya, Yesu aguhezagira. Ubakunda bose? Ubakunda bose? Sa? Ubakunda bose? Ujye baguriye ibintu bagurira bose, bagamburuka kimwe bose. Wumva utatubeshe, nta wundi hari. Wowe ubakunda bose? Oya, bose ubagurira ibintu bose. Iyo ubaguriye buke icari. Umviriza, hariho abana biba mu nkono, hariho abatatumika, hariho abiba mu ishakoshi. Ntibakundwa kimwe. Reka rero tugaruke kuri Dawidi. Dawidi ni mwene nde? Isayi, umukozi w'Imana. Yararongoye inama muri y'Abayuda, Sanidri y'Abayuda, ariko hagera igihe agira intege nke. Amaze kugira intege nke, hanyuma biramugora, yifuza umuyaya kugira ngo bakorane ibyaha, kuko hari haheze imyaka itari mike batandukanye n'umugore. Umwe arara muri saro, uwundi arara mu cumba. Hari igihe abantu b'Imana bashobora kwahukana, umwe akarara muri saro, uwundi mu cumba, mugabo akaguma mu bikorwa, bakaba bazi ko yahukanye. Mugabo hano mu mirango ntabo. Amen. Tubandanye. Inyuma yaho rero umuyaya ariyumvira ati databuja yangomwe, reka ngende kubwira mabuja. Atumviza mabuja, umupaturo yasabye ko dukora ibyaha Isayi. None
gute narakunze uyu muyaya Imana imuhezagire iyaba abayaya bubu yaca avuga ngo ndabukuye mu cibo aramubwira ati genda umwemerere mugabo uwo munsi niwe wagera uzinjira hanyuma nshitse sohoke nanje ninjire iryo joro rero bigenda uku icoro kirasohoka mukayisa yarinjira yinjiye iryo joro haca hinjiramwo inda ya Kidawidi hariho abavyeyi bafise bidawidi amen bidawidi mwaba mabwibwirana ati cacana cawe ni Kidawidi ico ni icana cituramwo abavyeyi batagomba ko kivuka kikaca cibadikamwo kuko kiba cara harya uba waragiye kuri planning bikayuga Kidawidi bu kikaca cinjiye wewe naje ndagifise sinzi iby'iwawe mugana naje ndagifise Kidawidi hanyuma rero inda itera ije imbere cyangwa itera ije inyuma itera ije imbere inyuma y'iminsi mikeyi ati umugore w'umukozi w'Imana yaguye yaratwaye inda y'igitwarire none yakwiye gupfa kuko Imana ibizi biri imbere ku mwana w'umuntu ingene biba bimeze barazana amategeko burya abantu baragomba gapfa ntibagomba gakira akwiye gupfa kuko hariho umugambi w'Imana gira mugenza bati hariho umugambi w'Imana hariho umugambi w'Imana hariho umugambi w'Imana hariho umugambi w'Imana naho bimeze uko umviriza atumviriza akwiye gupfa bagiye gusoma baca basanga umugore amaze kugira imbyaro ndwi z'abana b'abahungu itegeko riramurengera ntakwiye gupfa acarakira mugabo naho yakize Kidawidi kiguma gikura kimaze rero kuvuka amaso yari rugwe kandi basa n'inyuma y'amatwi ku myaka 12 Dawidi avukira ahantu satamukunda na nyina atamukunda na bene nyina batamwemera inyuma rero y'imyaka 12 bamurungika mu ntama bamurungika mu bikoko bamurungika mu kuragira aragira amagorwa imbeho n'imvura aravuga ati naho bimeze uku naho bantaye reka nshira ibyizigiro kuhoraho hari umunsi uhoraho azongirira neza hanyuma rero yarivuga ati none naho nogira ishavu naho byogenda gute uhoraho ataravuga ijambo ndagomba kuri uno mugoroba uhoraho kuvuga ijambo umviriza inyuma yaho rero haciye iminsi isaha y'Imana igeze tugende muri Samweli kandi tugomba duheze Samweli 16 Samweli wa mbere 16 turahera ku murongo twari guhera hariya hejuru ariko kuko amasaha tujanye reka duhere kuri 6 urupapuro rw'amajana 328 nuko ashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya uhoraho yimikisha amavuta nguye imbere yiwe ariko arabarira Samweli ati nacuraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko ntamushimye erega jewe sindaba nkuko abantu baraba kuko abantu baraba hehe ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima maze Isaya hamagara Abinadamu amwereka Samweli aravuga ati n'uyu nyene uhoraho siwe yatoranije Isaya arongera amwereka Shama naho nyene Samweli aravuga teka n'uyu si uhoraho yagize gute yatoranije atangura gucanganya ikigo 10 nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe siko ngo Samweli arabe abarira Isaya taba si uhoraho yagize gute
maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishyura ati hasigaye umuhererezi. Rero hasigaye umuhererezi ariko ntari hehe? Ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma uza kumuhamagara kuko atari bwicare ngo turye ataragira gute. Nuko batumuza kumuzana, kandi yari umuhungu w'iki? W'amaso ameze gute? W'umuki. Mazora aravuga ati va hasi umusuke kamavuta kuko wa wundi ari uyuhe. Erega nuyo nyene murabe, erega nuyo murabe, erega nuyo ari ruhande yawe. Erega Isayi itaragera ntumumenya. Nta n'inzobe ubona, nabigeme Isayi Imana itaragera, nawe wowe ufise inzobe. Dawidi, Imana ibwira Samweli atungiriza kuko Sawuli twavavanuye ngomba mu Bisirayeli gushiraho umwami. Genda kwa Isayi Betlehemu, niyo washika nzokwereka ingene uzobigenza. Samweli umukozi w'Imana abwira Uhoraho atumviriza, niyo nagenda bazibaza yuko ngiye kwimika umwami Sawuli azonyica. Uhoraho aramubwira ati genda nzokwereka ingene uzobigenza. Biri hariya imbere ngo abashinganaye n'abantu bahi Betlehemu bamubonye baravuga ati mbega uzanye n'iki mutungwa? Aravuga ngo nje gushikanira Uhoraho ikimazi, nimwiyeze ejo tuzoshikanira Uhoraho ikimazi. Bariyeza baritunganya. Dawidi mwa Isayi yeza abana biwe batatu, najya amazina. Hariho amazina b'abavyeyi mwahaguruka, hariho amazina bavuze ati muri abo bana bawe ninde yoba umukuru w'igihugu. Hari utovuga ngo nuyu, hari uwo president. Naya mazina rero Abinadabu, Shama, kuko ngo bari abasirikare bakomeye by'ibigatanya birebire byaba bifasha Sawuli kugwana. Ngira Isayi avuga ati nico nyene. Inyuma yaho rero ngo bareza abo batatu. Hanyuma rero abo batatu baca imbere y'umukozi w'Imana, aravuga ngo sibo, barataha baragira ikintu bita ngo vayura, bapfa kurundamwe n'abajya abandi bose, indwi barahera. Umukozi w'Imana ati nacanganyikiwe, none ko Uhoraho yase, none ndabigenza gute ko baheze? Abaza ati none nta kandi gasigaye? Atego karihe? Kari hehe? Mu ntama. Naho katazwi Uhoraho arakazi, naho kataboneka Uhoraho ariko arakaraba, naho katavugirwa Uhoraho ariko arategura kugira kavugirwe. Umviriza, Isayi Imana igeze. Ndabona bariko baragenda kumuzana. Erega bahora barya bakicara atarashika, ariko Isayi Imana igeze. Ngira ngo bagiye kumuzana, bagenda bavuga ati wafatawe, niwe turi bugeni tunywe utarashika, ubutindi buhuma ni buba bunini. Isayi Imana igeze. Haleluya. Isayi Imana igeze hano kuri 15. Umviriza, kuri 15 kuri 12 havuga ngo nuko atumuza kumuzana, kandi yari umuhungu w'iki? Soma w'iki? W'amaso ameze gute? W'umuki. Isayi Imana igeze. Bwira mugenzi ati Isayi Imana igeze. Isayi Imana igeze bazokumenya. Isayi Imana igeze ijambo uzorigira. Isayi Imana igeze n'abatakwemera uwo munsi bazokwemera. Isayi Imana igeze. Umviriza, ewe kuba mu ntama wari ufise amaso meza, ewe kuragira wari ufise uwe. Umvira ibyo bintu. Ngira ngo ka Dawidi kavuze ngo none uyu mwaka ndapfuye. Erega ntugiye gupfa, hari icyo Uhoraho yagusigarije, hari icyo Uhoraho yagusigarije. Tugende muri Zaburi 2:7 tuce dusenga. Hari icyo Uhoraho yagusigarije 2:7 kuri 14. Umviriza, wawurushe
wawurushe hari icyo uhoraho yagusigarije. Umviriza niwitegeke rema umutima wawe ugire gute. Bwira mugenzi wawe ati rema muri bya bindi, rema muri bya bindi, humura muri bya bindi, humura muri bya bindi. Naho bigumye, naho utabona inzira, naho utabona inzira, naho atawukuvugira, humura niwitege uhoraho. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese uraduhana umugisha. Umva twosenga mu byakugoye kaze kuri Yesu. Naho yo umuntu hari icyo ugomba kuhoraho kugirira. Twatanguye mugomba iki? Hari icyo ugomba, ariko ibyo bigutandukanya n'Imana. Manzuze kugira ngo dusabe amaraso, kugira ngo niyo twahamagara Imana icyo ahantu dukoraniye igushinge nk'ikimenyetso. Kuri uno mugoroba hari abo Imana igomba igire neza. Erega naha nyine isaha niyi nyene ni ijambo ry'Imana. Humura rema naho atawukubona, naho atawukuvugira. Dosiye waradepoje iri muri puberi, nawe wakuvugiye, warahejeje universite, ugenda n'agasuzuguro, ukora akazi katari muri domene yawe. Humura 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 humura. Kaze mwarimu, ngenda kuri usenge. Kaze usenge, usengera abantu baciye bugufi, ubasabira amaraso, ubasabira imbabazi. Mana yo mwijuru uweranye n'amahoro. Haleluya. Turagushimiye, turagukengurukiye uyu mugoroba mwiza mwami w'umugisha. Turanezerewe amasaha meza, y'amasaha aho ugendera abantu bawe mw'itongo ryo muri Edeni. Haleluya. Turanezerwa ko igihe cyose mwami atana rimwe wamukoraniriza abantu busa, ariko haba hari icyo bagomba ko. None turanezerewe ko ijambo ryawe rivuzwe rigatanga ihumure ku bantu bawe. Haleluya. Turagushimira ukuntu wari kurivuga. Amina. None mwami turahagaze imbere yawe, turashima mwami ko wemeye kuyu mugoroba bigenda ukunyene. Waruzi icyo abantu babo bakeneye, waruzi ko abantu babo bakeneye ihumure mwami. Haleluya. None mwami abasabyi n'abasabyikazi bawe abo bamaze guhishurira ibanga ryiza ryo kwitunganya, ngaba ijambo ry'Imana rihejeje kuvugwa, umuntu wese ahejeje kwishira ku munzane, ngaba baraje imbere yawe mwami. Natwe turabaregukanye, turabaduganye igorogota mu izina rya Yesu, kugira ngo ya maraso wavira ku musaraba yururuke, abeze yongera boze. Umuntu wese yakire guharigwa icyo umuntu yibuka n'icyo atibuka mwami. Turasabye ngo amaraso, turahakitse amaraso, turasabye ngo amaraso yawe aba ariyo yeza abantu bawe. Ibisigaye mwami uhejeje kubeza no kuboza no kubakura imyanda yose Satani yabarashe. Turasabye rero ngo ucurungere inkomezi, ubahe kuramiriza, ubagire ivyete bisomeka, ubandike ko kirazira muri ino minsi ya nyuma mu izina rya Yesu, kuko ibigwisha ni byinshi, ariko turasabye ubahe guhagarara neza, ubwiza bwawe kuri bo. Ibisigaye ushishikari kubana nabo no guhezagira ishengero ryawe mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Abagwayi muhaguruke, n'abafise imitwaro itandukanye. Ndazi ni byinshi, ariko cya kindi gituma ugendurira aba ari cyo uvuga imbere y'Imana kuri uno mugoroba. Kandi wandika itariki z'uno munsi, andika ugomba yuko Kristo yomuvugira kuri uno mugoroba. Ahaguruke. Ndumva haleluya, ndumva haguruka nawe wagomba kwiyahura. Haguruka ayo marira yawe uyu munsi tugomba duhamagara Imana. Hariho nezi zitanga humara. Genda hano Yesu yaye kora kuvure
haleluya hariho anagura haleluya yes kiraneza abanyamirango kuri uno mugoroba abagabo n'abagore nkumi n'imisoro birimba cane ndumva uhora hagira ati hariho abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu tenda baba tenda mfalme tenda haleluya mana atari bayani mana atari nagora haleluya 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 aho urwaye uhafate aho ubabara uhafate tugomba guhamagara imana Mana yo mwijuru uweranye n'amahoro uri Imana yera uri Imana ikomeye uri Imana atari bayari uri Imana atari dagoni y'amasaha yo kuri uno mugoroba naya abageni bawe barahagaze abagabo n'abagore inkumi n'imisore abatama n'abatamakazi ngwino rero muri kino kibanza genda muri kino kibanza genda muri kino kibanza fura abagwaye opera imibyimba opera umuriro umanuke genda ca muri bari abantu inyuma Kristo mwanya wawe korako vura uri Imana yera uri Imana ikomeye ububasha ubushobozi manura umuriro ucagagura iby'abadayimoni baboshe ucagagure urakoze haleluya urakoze ndagushimiye papa ndagushimiye urakoze kubohoye urakoze kutanze akazi urakoze kutanze parse tish rujya rugo rutagira abana shit genda ope skaneri yarananiwe ijuru badodeshe mani bahanagura amarira bacisha igitambara mwami ku maso aya marira y'aba bagabo aya marira y'aba bagore aya marira y'izi ngumba raba aya marira kuri uno mugoroba urakoze kutanze promotion urakoze kutanze akazi urakoze ku isaha yawe ariye urakoze kuvuye urakoze kubishikije kubwiza Yesu Kristo Munyanazareti.